iyo hariho abantu baguhanuye ukuri, iyo abashinga ntahe baguhanuye ukuri, umushinga ntahe umwe akavuga ati bagabo jewe mbona ibintu vyogenda uku nuku nuku nuku, inzira nziza vyofata ni uwundi mushinga ntahe agati ibi inzira vyofata ni abandi bashinga ntahe nyene bati ibi inzira vyofata ni hanyuma uko kuri ukakwirengagiza. Consequence, ingaruka mbi zica zigushikira nuko ushutakaza ubutegetsi. Hey y'all, come look at this. Umuntu yitwa Delayirama ni umuntu w'umwubahwa cane kandi w'umunyabwenge bubaha muri Aziya. Yavuze ati jewe ndemezwa cane ko ingorane canke amatati aba hagati y'abantu akemurwa n'ibiganiro bikozwe mu mpemu y'ukwiyugurura no gusubiza hamwe. Voilà. Papa reka nkoreshe papa, reka nkoreshe ijambo yakoresheje. Yaravuze ati ikigongwe, ibiganiro, gusubiza hamwe, aya niyo majambo y'amahoro. Ati niyo akwiye gukoreshwa muri Siriya, muri Aziya, eka no kw'isi yose. Mu gihe abantu bafitaniye ibibazo baganiriye, ivyo bibazo birangira neza kandi igihugu kikagira iterambere rirama. Uguca bugufi tukaganira niyo nzira yonyene ishobora kudushikana kw'iterambere rirama, niyo nzira yonyene ishobora kudushikana kuri wa munezero twifuza. Ngaba umukuru w'igihugu cacu, baba abarundi bari mu gahinga canke bari inyuma y'ibigwanisho nka Tabara, nta kindi nifuza yuko bakora atari ukubonana, atari ukwicara hamwe, gutyo tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze ryatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. Oh, hell no! Uguca bugufi tukaganira niyo nzira yonyene ishobora kudushikana kw'iterambere rirama, niyo nzira yonyene ishobora kudushikana kuri wa munezero twifuza. Hari wavuze akajambo kabwiwe n'umunyafurika w'epfo mbona gahambaye rwose kandi keza, ati umuntu afise inguvu niwe akwiye kuja kuganira, niwe akwiye kuja mu biganiro, kandi ico kitabaye sinzi ko ayandi mayira hari ico azodushikirako. Turetse iyo nzira ya gatatu, muri izo nzira zibiri navuze hari iyindi nzira mwumva twoshobora gukoresha. Niho rero ngira nti ububasha umwe wese yiyumvamwo ni bumwe, hariho ugutinyuka kuja kuganira n'abandi, naho woba ufise ubushobozi bungana gute, wewe uri kuraganira na mugenzi wawe urabona icyo amaze, urumva icyo yifuza, urumva ingene na cya kindi yifuza nawe ushobora kukimufasha, maze ya mahoro muyakoreye muri babiri, muri ijana, muri ibihumbi, agashobora kurama gusumba
uko wewe uyakorera uri umwe. iyo hariho abantu baguhanuye ukuri, iyo abashinga ntahe baguhanuye ukuri, bakavuga bati bagabo, umushinga ntahe umwe akavuga ati bagabo jewe mbona ibintu vyogenda uku nuku nuku nuku, inzira nziza vyofata ni uwundi mushinga ntahe agati ibi inzira vyofata ni abandi bashinga ntahe nyene bati ibi inzira vyofata ni hanyuma uko kuri ukakwirengagiza. Konsekansi, ingaruka mbi zica zigushikira nuko ushutakaza ubutegetsi. Hey, y'all, come look at this. Ikindi nibwira nuko ata murundi yoshobora kwitwa umwana w'umuzanano, nta numwe. Twese turi bene Burundi, tungana twese. Uko kungana kuduha nanone umutima wo gukorera ubwo Burundi, twese twiguye inyuma, ata numwe yibabarira, ata numwe ashira mu nda yiwe gusa. Abo dushitse turahaze kuva 2005 gushika no munsi mwega abamunyabanga abarenga 90% hari hakongeyeko. Nivyo akongeyeko nawe ntikobura, kuko twese twifuza gutera imbere kandi nta nuwo kwivuriza uwundi gutera aje inyuma. Mugabo abamunyabanga tutari bake na jewe nishizemwo tuborewa gahimbo. Iri jambo rero niryo nagomba kugarukako. Nawe nyene yishizemwo Murundi ati tuborewa gahimbo. Voilà, ubu ugwaruka ruriko rurahunga ibice 40% by'abarundi bari mu nzara idasanzwe. Niho rero ngira nti Burundi nukuri twegerane tubumwe. Burundi emera uganirize abana bawe utabatinya, ntaho ikiganiro kigera kiza ari icy'ubusa. Nibwira yuko ari ikiganiro cyo gukiza Burundi, bumve ingene bwo guterera iryo terambere, ayo mahoro, iyo neza ukeneye kugira ngo nawe mu makungu ushobore guseruka uberewe kandi ukomeye. Icyo nicyo rero nobwira umukuru w'igihugu cyacu, kandi ndazi yuko atovyanga, abona yuko ariho uguhirwa ku Burundi kwa nyako guhagaze, ariho koza guteguka kandi kugasanganirwa na bose. iyo abashinga ntahe baguhanuye ukuri, bakavuga bati bagabo, umushinga ntahe umwe akavuga ati bagabo jewe mbona ibintu vyogenda uku nuku nuku nuku, inzira nziza vyofata ni uwundi mushinga ntahe agati ibi inzira vyofata ni uko kuri ukakwirengagiza. Ingaruka mbi zica zigushikira nuko ushutakaza ubutegetsi. Ndayizeye Domisiyano, umushinga ntahe yatwaye igihugu cy'u Burundi mu bihe bitoroshe, igihe haba amasezerano y'Arusha, akaba ari nayo yatumye habaho ihagarikwa ry'intambara. Domisiyano Ndayizeye yarimwe kubwisinywa y'ayo masezerano y'Arusha, muco bise transition, intwaro mfata kibanza. Domisiyano yabanje abicegera c'umukuru w'igihugu, hanyuma abisikanya na Majoro Petero Buyoya, nawe aba perezida w'intwaro mfata kibanza, akaba yahavuye abisikanya ku butegetsi na Pierre Nkurunziza mu 2005. Ubu mugabo rero ibitari bike mu ngorane zihanze Uburundi arabizi, kanatsinda abo bari ku butegetsi kino gihe yarababoneye izuba, hariho ibyazi kubarusha, kandi ku ntwaro yiwe nta bantu kabisa bamwidogeye, nta n'amadosiye akomeye amwagira. Ico yivugira gusa, yivugira ati jewe turunevise yanje biri hafi, ataye amabanga y'igihugu ndayahejeje, nzoca nisubira kuri turunevisi yanje, ati genda umufundi. Voilà, ngomvye kuvuga yuko ari nararibonye. Impanuro yotanga abarundi twese twoyifata nkama.
tutayifashe nk'amanaho baca umugani mu kirundi ngo agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona karasha karatokombera, ngo kandi intabarigwa ibwirwa nuko amaso atukuye. Nagomba rero no musi dusabikanye impanuro zidasanzwe uwo mwubahwa yahaye abarundi, yahaye abatware ba kino gihugu. Kandi izo mpanuro ndazitanze kubera nabonye ari iz'ukuri. Kuki tutofata akagahugu kacu ko atahandi tuzosaganyiriza tukagakunda tukakabungabunga tukegerananya nka kurya umwana yegenyeza se cyangwa nyina ari mu ngorane. Arabaza ati kuki aka gahugu kacu tutokabungabunga tukegerana nka kurya umwana yegera se canke nyina ari mu ngorane. Mu yandi majambo aka gahugu kacu k'u Burundi n'umuvyeyi wacu, twese niko duhanze amaso, nta bundi butaka nta rindi tongo dufise. Rero naho koba kaga dutegerezwa kugakoraniramwo twese tugasabikanya utuduke dufise. Abarundi barayamaze ngo ahari ubumwe agasato k'imbaragasa kifuka batanu. Uburundi vyo bufise tubisabikanije n'umutima mwiza vyodukwira, ahubwo n'ab'inyuma bakaronkako. Usabikanya rero umutima uva ku Mana, tugakoresha bwa bwenge dufise. Aha naho mubona ibintu biriko biracangana. Abarundi barafise ubwenge kandi birazwi no kw'isi. Mu bihugu bibanyi niho usanga bakorayo, mu bihugu vya Burayi niho usanga bakorayo, mu vya Amerika usanga bakorayo. Nukuvuga ngo Uburundi Imana yabuhezagije ivyiza vyose. Aha rero ntiyihenze, abanyabwenge mu Burundi bariho. Ingorane iriho rero aho gushira mu bibanza abanyabwenge ngo bakore, imigambwe nico usanga ishizwe imbere, bwa bwenge nabwo bugashigwa inyuma, igihugu bigaca bituma kiguma gisubira inyuma. Nukuvuga ngo ubwenge buhabwa ikibanza gito n'abarongozi, hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere. Isahani dufungurirako tukayuzuza ibifungurwa vyinshi tugasangira. Ayaya, ati tugasangira. Iyo abantu bariko barasangira, ibintu vyo kwidodomba bica bihera. Tuba duke tuba twinshi bakadusangira, bagumana umutima mwiza bose. Uwo mutima rero wo gusabikanya, uwo mutima wo gusangira ni ubuze kino gihe. Bamwe bararira ko bishwe n'inzara, abandi nabo bakaririmba bati mwanguha nta nzara iriho, Uburundi burifise. Mugabo abagunyamanga tutari bake na jewe nishizemwo tuborewa agahimbo. Ariko none tuzobigenza gute? Arabaza ati none iryo hangiro tworishikako gute? Vyumvikana ko hari intambamyi zikomeye zitubuza gushika kuri ivyo bintu. Mu gihe hari bamwe bagendera ku moko, abakigendera ku moko mwama mwababonye bigamba yuko boca imitwe abantu, ivyo bakabivuga bakaguma bidegemvya. Vyumvikana ko haba hariho abantu babakingiye ikibaba muri izo ngendo zigayitse. ugasanga abandi bagendera mu busuma. Muri ka gahugu aho gusabikanya, abantu bamwe bamwe bagashira mu mifuko yabo. Abene gihugu kugira ngo bakaba abene gihugu, ahubwo abandi baza kugira ngo bagikamishe bashira mu mifuko yabo. Bariko bubaka n'ama etage maki none mweho. Kandi abo ntibakurikiranwe n'imbere y'amategeko, ahubwo baguma bakingirwa ikibaba. Mu majambo make ugasanga nibo batunze gusumvya na leta. Ivyo fashije abarundi kugira ngo babeho neza ugasanga vyiziziwe n'akagwi k'abantu. Ugasanga abandi bashaka komora abandi. Iki kintu cyo komora abandi, nta wundi muntu yoshobora komora abandi atari umuntu afise ubutegetsi, ntibishoboka.
abo bantu bari ku butegetsi nyene bagakoresha inguvu bafise ijunja bafise mu komora abandi mu kubakura mu twabo mu kubirukana ugasanga abarundi bishwe n'intuntu baturatuzwa nabo bagiriye neza. Ivyo rero ni ngombwa ngo tubivemwo. Ivyo bintu rero bitavuyeho vyoba bigoye ko Burundi bwotera imbere, eka mbere vyoba bitanashoboka ko bwopfa bwarateye imbere ingendo y'ububegito nk'iyo ikibarizwa mu gihugu c'u Burundi. Kuko iyo uriko uragirira nabo uwundi uba uriko wikwegera na wewe. Iyo uriko uragirira nabo uwundi ni ingurane uba uriko uratanga, nawe iyo ngurane uzotegerezwa kuyishura. Utayishuye naho umuryango canke abawe barayishura mu buryo bumwe canke ubundi. Ivyo rero nivyo abantu bakora ubwo bubegito badaharura, kuko ubwo n'ubujuju mu bisanzwe. Kuko wa wundi yomotse kubera yuko adafise ahasaganyiriza azogerageza gusaganya aza hano hashoboka. Uwo muntu womoye ku munsi nta kindi kintu yiyumvira ukuntu azosubira muri ca gihugu ciwe, kandi yiyumvira ukuntu yokwinjira ku nabi canke ku neza. Ivyo rero nibimuca usanga vyagiyemwo n'inguvu, ugasanga imigwi igwana yabaye myinshi, ibintu bibandanije vyononekara, igihugu kibandanije gisubira ibuti. Kubera iki? Kubera ukwishira hejuru, kubera ubwishime, kubera inda ndende y'abantu bamwe bamwe. Nababwiye ko je nahunze imyaka 20. Ubu Mutama ivyo avuga arabizi, nababwiye yuko afise uburambe mu bintu vyinshi. Ntushobora kumara imyaka kanaka uri mu buhungiro ngo ureke kwiyumvira ingene woshobora gutaha, kandi abivuza azi neza yuko ubuhungiro bubabaza. Iyo rero umuntu ababaye ariheba, aba umwihevyi, agira ati aha batankuye ko izosi igenda bereka ni mpaka ninjire. Ntihaze higire rero hagira umurundi ashaka komora uwundi. Ndabibasavye nshimitse. Murumva iri jambo ry'uyu mushinga ntahe ati ndabibasavye nshimitse ntihagire umuntu yomora uwundi. Ingorane nuko izi mpanuro abariko barazumviriza biciye amatwi, abari ngaho hari abarongozi b'igihugu. Birababaza. Dushobora kuvuga ijambo nk'iri utazi ingene bibabaza. Uyu mushinga ntahe avuze iri jambo yishize mu kibanza c'abantu baba baraturatujwe, kuko nawe yaturatujwe, yaravunitse, arazi ingene imvune ibabaza. Gutwaza ingimba si vyiza, ntaco bitwungura na gitoyi. Gutwaza ingimba abantu si vyiza na gato, nta nyungu nimwe irimwo, atari uko abantu baniha, atari uko abantu bababara, atari uko abantu bagenda barimyoza, atari uko abantu bicwa n'intuntu, atari uko abantu bakubona nk'igikoko, atari uko abantu bakubona nk'umuntu atagira ubuntu na bukeya. Rero tubandanye muri iyo ntumbero, tugende buhoro buhoro. Abatumva nabo tubahamagare nyaruka buhoro buhoro. Mu majambo make yavuniye akagohe abarundi ko ataho boshirana. Agomba kutwereka yuko Uburundi ari impetso ya twese. Agomba kutwereka ko dutegerezwa kuja hamwe, twagira urunani, tukarondera ingene twosabikanya bike canke vyinshi dufise, tukabana mu mahoro, tukareka kuba iciro ry'umugani. Abarundi boye kwama umengo ni impfuvyi, umengo ni ingabo zitagira umutware. Ibi bintu harageze ko birangira. Nico gituma twama twavuze duti harageze yuko abarundi tuja hamwe, maze tukagira intumbero imwe, hanyuma ibi byose avuze tukabishikako turi mu runani rudasanzwe. Bo ushobora kuba wumva bitogushobokera, ariko bifate nka kujya k'umuti. Umuti kenshi na kenshi nturyoha, ariko iyo ufashe nkuko muganga abikubwiye
urakira. Rero ku bantu bose bafise umutwaro w'igihugu c'u Burundi, abantu bumva ko umunsi umwe bafise indoto yo kubona abarundi dusabikanye bike canke vyinshi dufise, tubanye mu mahoro, atawirukana uwundi, atawuturatuza uwundi, atawurya ugwara uwundi, umuntu wese afise indoto yo kubona ubwo Burundi, turamuhaye kaze naze yifatanye natwe, duterane intege, tugire morale, bandanye urwo rugendo, maze umunsi umwe tuze tubona tugaruje umunezero satani yatunyaze. Duce bugufi tuganire nabo tutumvikana, kuko na Bibiliya ivuga ngo ni waba ufitaniye ikibazo na mugenzi wawe banza ugende mukivugane imbere yuko ukora ibindi vyose. Voilà inzira ibiganiro. Nizera neza yuko n'abandi benshi aba bagerageje kubivuga ko papa abasenyeri n'abandi bahinga twabonye babivuze ko nibaza yuko batihenze. Abo n'abashinga ntahe, n'abantu bazi ubwenge, n'abantu basomye, n'abantu bazi ibintu n'ibindi. Voilà, iyo niyo nzira nziza iruta izindi nzira zose. Nta kintu gisha kiriho muri nosi, byose vyamyeho, nta kintu gisha uzozana muri nosi. Ibi rero ndiko ndavuga n'abandi barabivuze, nico gituma ndabisubizamwo mukavyumva. Ariko kino gihe nagomvye kubishira ahagaragara ku mugaragaro, kuko hari abantu bamwe bahora biyumvira bati none iyi nzira ibiganiro niwo muti w'ingorane, niwo muti, niyo nzira ivamwo umuti w'ingorane zose ziba zihanamiye abantu. Voilà. Aha rero mu gihe abantu bahisemwo kuja mu biganiro, ikintu gica kiba n'icahe. Ikintu gica kiba, murumva yuko dufate hariho ingorane z'ubutunzi, hariho ingorane mu vy'imibano, hariho ingorane mu vya politike no mu bindi bisata. Ingorane zarabaye nyinshi, baca kugira ngo izo ngorane bazitorere umuti bemeye kwicara hamwe, no kuvuga ngo muri vya biganiro baba bariko baragira bati okay, haca hakoreshwa ico bita le principe des priorités. Le principe des priorités ivuga gute? Mu vy'uburongozi le principe des priorités iravuga yuko mu bintu vyinshi utegerezwa guhitamwo ibintu vy'ibanze. Ibintu no kuvuga ngo iyo uri kurakora ibintu, iyo uri kurakora imigambi, raba umugambi wihutirwa gusumvya iyindi abari ubanza gukora, iyindi uzoyikore mu nyuma. Voilà. No kuvuga ngo ndatanga akarorero. Dufate nko igihugu gikeneye ibibuga, igihugu gikeneye ibarabara, abantu batumvikana, igihugu gikeneye kubaka amashure, igihugu gikeneye kubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu, igihugu gikeneye kubaka ikivuko, igihugu. Urumva yuko ari amaproje atandukanye, kandi ayo maproje yose igihugu kiba kiyakeneye. Voilà, ayo maproje rero ntushobora kuyakorera rimwe, ucukoresha le principe des priorités. Voilà, ukavuga uti priorité, ukavuga uti umugambi utangura n'uyu, uwukurikira n'uyu, bivanye n'ukuntu wabonye uwo mugambi wihuta gusumba iyindi. Voilà, rero hariho umugambi ukoze, hariho igikorwa ukoze gica gituma n'ibindi vyoroha. Andatanga akarorero. Nko mu gihe twicaye hamwe tukavuga duti ingorane dufise nizi tukazishira ku meza, tukavuga duti rero mbega ingorane twokemura yihuta yotuma n'izindi zikemuka n'ingoga, zikemuka bitabanje kugorana, woba uwahe. Voilà. Nukuvuga ngo tukavuga duti okay, par exemple, okay, umugambi wa mbere nakarorero ntanzi, umugambi wa mbere tugomba dukore, nukuvuga ngo tugomba
duhane ikigongwe c'agateganyo. Voilà, twavuga duti okay, ubu umuntu wese yakurikiranwa n'umutahe mpuzamakungu urahagaritswe. Voilà, umuntu wese yarondegwa na sentare mpuzamakungu birahagaze. Voilà, umuntu wese yarondegwa n'ubutungane birahagaze. Ubu okay, ico turagihagaritse. Ubu rero tugomba turabe ukuntu twohungura impunzi. Voilà, ico ni ca kabiri. Nukuvuga ngo ivyo bintu n'akarorero nariko ndatanga. Ivyo bintu barashobora kumvikana n'ibindi ukuntu bigenda birakurikirana, ukuntu bizogenda birakurikirana. N'akarorero ntanze bivana n'ukuntu bavyumvikanye. Mu gihe ivyo bikozwe uko, ubwa mbere na mbere amakungu abariko aravyitegereza. No kuvuga ngo amakungu acagarukana icizere ku gihugu. Amakungu acatangura kubijamwo. Igihugu kigasubira kubonwa neza. Voilà, ibihugu vyari vyaragihariye ivomo bigasubira kukiraba neza. Voilà, no kuvuga ngo Banque Mondiale igasubira kukiraba neza. No kuvuga ngo bose bagasubira gufasha nkuko vyahora. Abanyamitahe bakaza, ba mukerarugendo bakaza, voilà, kubera baba babonye yuko hari vyakozwe kandi na babandi bahora hariya bavuga bati ntimugende mu gihugu kuko ibintu bimeze uku nuku, bose babaje igihugu kigaca cubakwa n'abo bantu bose bakoraniye hamwe. Voilà, nukuvuga ngo rero nariko ndabereka ukuntu nariko ndabereka icari cyo le principe de priorité ko mu gihe abo bantu bicaye hamwe babanza bakarabira hamwe bati ni iki twotangura kwiga ko cihuta gusumba ibindi. Le principe de priorité. Voilà. Ariko rero mu gihe wanse ibiganiro, mu gihe bikenewe, ndagasubiramo, mu gihe wanse ibiganiro, mu gihe bikenewe kandi arivyo vyategerezwa kuzana inyishu y'ibibazo bihanamiye igihugu, mw'ico gihe uba wishize hejuru, mw'ico gihe uba wikunze, mw'ico gihe mwibuke yuko ijambo ry'Imana rivuga riti jewe uhoraho nkunda bicisha bugufi, abishira hejuru ndabacisha bugufi. Mu gihe rero wanse ibiganiro, mu gihe vyari bikwiye, mu gihe ivyo biganiro ari vyo vyari kuzana umuti w'ibibazo, wewe ugaca uvyanka, kumbure kubera inyungu zawe bwite canke inyungu z'umugambwe wawe canke kubera inyungu z'akagwe muri kumwe. Mw'ico gihe ikintu uca uba urarindira ukugwa canke gucishwa bugufi. Voilà, Imana ntishobora kwihanganira umuntu asakrifia abantu bayo. No kuvuga ngo umuntu kubw'inyungu zayo yemera abantu bagacishwa ku buhombo, yemera abantu bakicwa n'inzara, yemera abantu bakicwa n'ubukene, yemera abantu bakicwa n'ingwara zitagira izina, yemera abantu bakabaho nabi kubera inyungu ziwe bwite canke kubera inyungu z'akagwi bari kumwe. Ico gihe aho witegurira kugwa, aho Imana amarira, imiborogo, iminiho y'abantu iyo irashika ku mutima w'Imana. Imana ikagira iti no, ibintu nk'ibi je ntavyo nshobora kwihanganira. Abami benshi twarabonye muri Bibiliya, abami benshi ukuntu bagiye baramererwa nabi kubera iki? Kubera abantu baboroga ntibabumvire. Voilà, mu gihe inzira yari gutuma abo bantu bava mu bibazo
wewe ukayihakana kubera imvo, kubera inyungu zawe wewe ku giti cyawe, cyangwa kubera inyungu z'akagwi muri kumwe k'abantu, cyangwa kubera inyungu z'umugambwe wawe, aho mw'ico gihe uca witega ibikurikira. Ndatanga akarorero, banza mwumvirize aka kavideo. Nyangoma n'abamufasha ejo bundi mu Rumonge navuze nti nahazogira gute, nta ni metero nimwe, mbere mvuze vyinshi, nta ni santimetero nimwe y'u Burundi tuzofata umuhebeye. Mu ntango z'umwaka nabwiye abanyarumonge n'abanyakigwena nti tuzorondera abasirikare benshi, twongere tubashireko n'abandi abahutu n'abatutsi, gushikaho abanyangoma bose batabakomoka, kandi yuko bova inyuma yabo bicanye bakaza inyuma y'abasirikare mu bice bitari bike vya Cibitoke na Bubanza. N'abatinjiye mu gisirikare, abasore twarabahaye abatari bake ibikoresho, bamwe tubaha ingoho, abandi tubaha imiheto y'ikirundi, abandi tubaha imipanga n'amacumu, bagakorana n'abasirikare. Nta mu FDD cyangwa mu FNL ahunahuna mu bice bitari bike vya Cibitoke na Bubanza. Umuntu yitwa Firmes Nzoyiheba, intambara irese, yaravuze ati jewe ntidushobora kwemerera Nyangoma n'abantu biwe ko bashobora gutera intambwe nimwe, ntibibaho. Abo bantu n'abasuma n'abambuzi n'imigwi iterabwoba. Voilà, no kuvuga ngo ibiganiro ntiyumva yuko ibiganiro vyoba hagati ya leta n'abo bantu. Murumva yuko ico gihe Buyoya niwe yatwara, President Buyoya niwe yatwara, yari afise abantu bagira bati no, ibiganiro ntishobora kuba bon, igihugu twoba tugitanze, igihugu twoba tugitanze, kandi urumva twoba tugishize mu minwe y'abandi bantu, nta biganiro bishobora kuba, ntibishoboka. Voilà, dutegerezwa kubandanya intambara. Murumva yuko vyari bikomeye wampaye inka. Voilà, rero ibintu vyaciye vyabaye kuri filme. Murumva amaze kuvuga iryo jambo nibaza yuko mu kurivuga ntiyarivuze ku nyungu z'abanyagihugu bose. Je nibaza yuko yarivuze ku nyungu ziwe bwite n'inyungu z'akagwi bari kumwe. Voilà, mu nyuma uwo musirikare yarakomeye, yahitanywe n'urupfu rudasobanutse. Yagiriye mu ndege, iyo ndege irakoroka ayigenderamo. Voilà, ako nakarorero k'umuntu ndaberetse, kumbure wewe yiyumvira yuko canke umuti w'ibibazo vyariho ubonetse, inyungu ziwe canke z'umugwi bari kumwe zoca zihungabana. Voilà, aravuga ayo majambo, mugabo mu nyuma giye ahura n'impanuka. Voilà, ikintu caciye kiba mu nyuma y'urupfu rwiwe, ibiganiro vyarabandanije. Hanyuma Nyangoma yavuga ngaba mu biganiro, banza urabe neza aho ivyo uri kuravuga mu vy'ukuri uri kuravuga ku nyungu z'abanyagihugu bose. Aho ntubivuga ku nyungu zawe bwite canke ku nyungu zabo musangiye umugambo, zabo musangiye utuntu kanaka. Akarorero naka yavuga ati tuzobakubita tubomore abo bicanyi. Ntiyarogwa ivy'ibiganiro, ariko vya biganiro biruhira kuba atakiriho. Vyahavuye bituma abariko baratwara kino gihe baja ku butegetsi. Voilà, niko ndabereka akarorero katari kure, akarorero gatahuritse k'ibintu bishobora kugushikira mu gihe wanse inzira. Abarundi benshi barifuza ko igihugu
cotekana, barifuza yuko igihugu cotera imbere, barifuza ko twogiranira imigenderanire n'amakungu n'amahanga duhereye kubo tubana. Uravye ingorane ziri mu gihugu ubu c'Uburundi ziteye ubwoba, tugezaho hari abariko barifuza kugaruka muri bimwe vyo gutembagaza ubutegetsi bakoresheje ingoho. Mu mwaka wa 2015 twarababonye kandi bavuye mu mugambo uri ku butegetsi. Ubu hari abafunzwe Igitega bavuye mu mugambo uri ku butegetsi. Hari n'abandi twumvise umukuru w'igihugu avuga ati hariho imigwi iriko irasubira kwiyumvira gutera Uburundi, mbere bakanavuga ko hari n'ibihugu bafatikanije. Rero simvuze izindi ngorane zihari zijanye n'ubuzima bw'abantu, ubukene, inzara, abantu basigaye basega, ubushomeri, hamwe kironka akazi, ibiciro by'ibintu, amakora, amatagisi biguma umwanya wose ibibura, dukeneye amapetroli, bitoro, imfungurwa, hari n'abahora bifuza kudufasha bakakidufasha. Inzira ishobora gutuma umuti w'ibibazo bihanamiye igihugu uboneka, iyo nzira ukayanka ku nyungu ziwawe atari ku nyungu z'abanyagihugu, canke ukayanka ku nyungu z'umugwi muri kumwe. Muri ico gihe haba habaye ukwikunda. Mugabo abagunyamanga tutari bake na jewe nishizemwo tuborewa gahimbo. Ntuba wakunze abanyagihugu, uba wikunze wewe nyene. Voilà, uba wase kwisakrifia. Nimba abarundi bishwe n'ubukene, nimba abarundi bishwe n'inzara, nimba abarundi bavundiye mu busho kubw'akarenganyo, nimba abarundi bavundiye mu buhungiro kubwo inyungu z'abantu kanaka babomoye mu gihugu, muravyumva? Hanyuma umuti ukaboneka, inzira yotuma abo bantu bava mu bibazo barimwo ikaboneka, mugabo wowe ukayanka. Mwico gihe ikintu uca witegurira kugwa, kuko uba wishize hejuru. Amarira y'abo bantu, iminiho y'abo bantu iragukwegera, igakwegera abo muri kumwe, igakwegera n'umuryango wawe. Nuko bice bigenda. Voilà, neko ndabereka ingaruka mbi zishobora gushikira umuntu agwanije inzira y'ukuri yotuma abantu batezurirwa. Voilà. Kugira ngo mutahure neza ivyo nariko ndababwira, reka mwumvirize iyi nkuru y'umwami Rehobowamu. Rehobowamu yari umuhungu wa Salomo. Mugabo Salomo yari yarahunze. Hanyuma Rehobowamu nawe aca asubira aba umwami. Mugabo abenegihugu baragenda kwa wa mwami Rehobowamu, bamubwira bati mugabo uzi n'amakuru rero, yahora dutwaza igitugu, yahora aduha ibikorwa bibabaza, twari tubayeho nabi mu buzima bumeze nabi. None nukuri turakwinginze utugerurire, udutezurire, tureke kubaho nabi, udutezurire intwaro. Urumva yabatwaza umukazo, udutezurire intwaro yadutwaza. Nuko Rehobowamu ababwira ati muzi n'amakuru ndavyumvise, nimugende rero muzogaruka ndabaha inyishu. Rehobowamu acagenda abaza abashingantahe barigenze, arababaza ati jewe abenegihugu bambwiye ukuntu, bambwiye ko data yahora batwaza igitugu, none bagomba yuko ndabatezurira, nkabaha ibikorwa vyoroshe, no kuvuga ngo nkabatezurira. Ati none mwibaza yuko mwebwe mu mpanuye ikibaga? Baramubwira bati genda abo bantu ubabwire amajambo meza, amajambo abanezereza,
ubagerurire ibikorwa, ubatezurire, bati nabo nibo bakorera ivyo bazokuyoboka ibihe vyose. Muri iyo nama bari bamugiriye bati genda ubakorera ibintu bibaneze, ubanezereze, ubabwire amajambo atuma banezerwa, ubagerurire ibikorwa, ubatezurire. Mwumva yuko bari bamugiriye inama nziza. Okay, aca simba agenda abaza abo bari abashinga ntahe bakuze, aca simba agenda abaza imisore nayo itebagabo, jewe byagenze ukunuku abanyagihugu baje barambaza ukunuku ati none mwebwe mumpanuye ko nobishuriye. Uwo bacamubwira bati genda ubabwira uti nimba papa yahora abakubitisha ikimoko, jewe ngiye kubakubitisha sikoropiyo, ngiye kutubura ibihano yahora ba, murabona ngiye kubamwa. Abanyagihugu baca bararungurirwa, baruhutse uwo mwami avuye ku ngoma. Iyo ni Bibiliya ibivuga, iyo ni Bibiliya ibivuga, si jewe. Hey, y'all, come look at this. Ukaba uri kurabisahura wakigiturire atana kimubamariye, hanyuma ngo uvuge ngo bazonezerwe. Ejo ukaba uri indongozi wigenza uko, ukabona bagutembagaje ntuzutangare. Mu masezerano mpuzamakungu Declaration Universelle des Droits de l'Homme baravuga yuko agateka kazina muntu gategereza gukingirwa n'indongozi. Bitabaye ivyo abenegihugu barashobora bonyene kwikura kw'indongozi zirenganya. Umuntu rero adashaka ejo la revolution natangure akorereza abenegihugu. Je wanje mu Burundi je narakijijwe, ko nakijijwe rero ubwo bube gito ngiye guhatira indongozi nabo gukizwa ubwo bube gito. Wenyene murumvise yuko azi yuko mu gihugu hari uburongozi bubi, mu gihugu indongozi ziriko ziravyitwaramwo nabi. Murumvise yuko azi ibica bikurikira. Iyo uriko utwara kutariko abene gihugu barakureka bagasubira bakakureka, bagasubira bakakureka, mugabo hari igihe bishika ntibashobore gusubira kukwihanganira. Revolution rero ziri kwinshi cyane. Mu gihe ushimye kubagumiza mu buja ntubatezurire, mana yanje, igikwirikira nukugwa, igikwirikira nugucishwa bugufi. Kumbure bamwe n'abandi bivanye n'inyungu bafise ahantu quelque part, barashobora ukukuri ukuri barashobora kwigira nk'abatakubona cyangwa bakigira nk'abatakumva, bakiha ibindi izindi nzira, bakemera ko izindi nzira zishika, mugabo iyi nzira y'ukuri bakayihakana. Birashika kubw'inyungu kanaka, ariko narababwiye nti ukuri ni kumwe, ukuri ni kumwe, ukuri ntikuja mu bwinshi, ukuri ni kumwe. Rero iyo ukuri kuje ukaguhakana, ushobora kugira ibibazo umwanya wari wose. Rero nibaza yuko ikirundi nabivuze mu kirundi, sinabivuze mu rundi rurimi. Nibaza yuko mwese mwabonye yuko navuze ikinyoma canke ukuri. Nico gituma nababwiye nti ebagabo, iki cigwa nzogishikiriza abiga mu makaminuza bumva, abiga muri primaire bumva, abiga muri secondaire bumva,
abanyeshure canke bo reka tuvuge abanyeshure bose bumva, abanyeshure mvuze abanyeshure bo mw'ishure ry'abarundi bose, bo mu yandi majambo reka nkoreshe rya jambo ngo umwene gihugu wese yumva, mugabo twebwe tuvuga abanyeshure. Abanyeshure bose bumva, abasirikare bumva, abapolisi bumva, abirimizi bumva, abakomeresa bumva, abafonctionnaire bumva, abashomeri bumva, abantu bose bumva. Niyo mwumva navuze ibinyoma murambwira muti ibi wavuze ni ibinyoma, iki wavuze ni kinyoma, iyi si yo nzira yo dushikana ku munezero. Niyo mwumva navuze ukuri, naho nyene muravuga muti wavuze ukuri. Ubu rero tugomba turabe ingene igihugu cacu cokira. Bibiliya iravuga neza iti abantu bazomenya ukuri, hanyuma ukuri nako kubahe ukwidegemvya. Bibiliya ntibesha, nuko nyene abantu bazomenya ukuri, ukuri nako kubahe ukwidegemvya. Nukuvuga ngo uno musi Murundi kazi uri kuranyumva, uno musi urashobora kuvuga uti yavuze ukuri canke yavuze ikinyoma. Nukuvuga ngo uku kuri bo je nizera yuko navuze ukuri. Mwebwe rero n'umunsi nimwe mufise ruje, nimwe mufise ikaramu yo kuvuga muti na yavuze ukuri canke ntiyavuze ukuri. Ukuri tukumenye bizoduha kutazimagirika, bizoduha kumenya umuntu ariko araduswahira canke kumenya umuntu ariko araduhenda canke umuntu ariko aratubesha, tuvuge duti ukuri nuko. Kugira ngo igihugu gikire vyotegerezwa kugenda uku nuku. Ata wundi muntu aza kutubwira izindi nkuri, kuko ukuri twasanze ari kumwe. Abakozi b'Imana muranyumva, aho muri hose muranyumva. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazomenya ukuri, ukuri nako kubahe kwidegemvya. Uko kuri konyene twavyanka canke twavyemera niko kuzokiza Uburundi. No mwijambo ry'Imana haranditse yuko ari ukuri kuzotuma twidegemvya. No kuri bazo byacu rero kuvugana ukuri ku bintu byagenze ataco dutinya, nico tuzotuma dukomeza ubu bumwe igihugu gikeneye. Abarundi dukeneye umwidegemvya. Ntitwidegemvya. Ntushobora kwidegemvya umaze imyaka 10 uri umushomeri. Ntushobora kwidegemvya utagira n'igihumbi ushira ku mufuko. Ntushobora kwidegemvya udashobora no kuronka déplacement. Ntushobora kwidegemvya n'inzara mu nda. Ntushobora kwidegemvya utagira amafaranga yo kugura n'ubuyi bw'umwana. Ntibishoboka. Ico dukeneye umwidegemvya. Dukeneye kubaho mu Burundi bw'amata n'ubuki. Dukeneye kubaho mu Burundi umurundi yishira kizana. Dukeneye kubaho mu Burundi umurundi icakeneye akigura. Dukeneye kubaho mu Burundi umurundi atarondera ibihumbi 10 ngo abibure. Dukeneye kubaho mu Burundi umurundi yivuza. Dukeneye kubaho mu Burundi umurundi agwaye atagira ubwoba ati mbega nivuza gute. Umurundi ingwara yose agwaye ayivuzwa atangorane. Umurundi akeneye ico afungura akironka atangorane. Umurundi ashobora kwigisha umwana atangorane. Umurundi ashobora kuronka akazi atangorane. Ivyo byose birashoboka. Ivyo byose birashoboka. Ahandi barabishoboye. None twebwe kubera iki tutobishobora? Ntidufise ibyo tuma tubishobora. Turabifise. Ibyo tuma tubishobora turabifise.
none habuze iki rero nibaza yuko iyi inzira naberetse ariyo nzira nyayo, inzira yo dushikana ku munezero satani yatunyaze tukawugaruza tukaja mu gihe cy'impemburo, tukaba itara rya Afrika, tukaba itara ry'isi, tukaba igihugu bose bikugura, tukaba igihugu c'akarorero, tukaba igihugu c'ukurondereramwo abandi, abatanzania, abakenya, abanyauganda, abanyamarawi, abanyazambiya nabo baza kuronderera iwacu, ata murundi asubira kwiyumvira ngo ngiye kuronderera aha na hariya, atawakuba. Professor John Maxwell ati vyose bikirira canke bipfira ku burongozi. Uko nukuri mu gihe uburongozi bumeze nabi byose bigenda nabi. Ivyo n'umukuru w'igihugu wenyene arabishingira intahe, aravyivugira. Mu Burundi harabaye ubwicanyi bwaguma bwisubiriza kuva igihugu cikukira. Twasanze ikibazo nyamukuru cava ku bategetsi babi, abanyagihugu bobo nta kabi kabo. Mbere je nama mvuga ko abanyagihugu ari abamarayika. Ingorane ziri ku barongozi batazi ubutumwa bwabo, abarongozi batazi hangiro ry'ubumwe, kuko abategetsi nibo nkingi z'ubumwe. Kubijanye n'ingorane ziri mu karere, abanyagihugu bari mu bumwe. Ndazi neza yuko atangorana abanyagihugu bafitaniye, ahubwo ingorane ziri ku butegetsi bubi. Mu gisirikare bavuga ngo nta basoda babi babaho, intwazangabo nizo zibambi. Mu cigwa cahera nari nababwiye ko aka kantu nzokagarukako. Ubu rero twumvise iri jambo ry'umukuru w'igihugu ati abene gihugu ntibigera baba babi, atahubwo n'abamarayika babi baba abarongozi. None iri jambo hamwe aciye asubira akagirabisha ko koko yosanga ari amina. Nimba mu Burundi ubu ubuzima ari bubi, abanyagihugu bageze aho umwasi ashaka, ubu twosha tubishira kuri indega yemwe. Aha rero muca mutahura neza rya jambo John Maxwell yavuga ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Nyereka abarongozi beza, nkwereke igihugu giteye imbere. Nyereka abarongozi babi, nkwereke igihugu kiri inyuma y'amajambere. Ndibaza yuko iri jambo John Maxwell yavuze umurundi wese ashobora kuritahura. Aha nta filozofi rimwo, ni ibintu bitahuritse. Nukuvuga ngo twihaye igicapo cyo kuri Perezida Buyoya. Igihe yari perezida baramuremeye, abo bari kumwe baramuremeye bati ntibishoboka yuko ushobora gusinya donc kuja mu biganiro, ntibishoboka ko dushobora kuja mu biganiro kugira ngo tuganire n'abo bantu b'inkozi z'ikibi, abo bantu basesa amaraso n'ibindi n'ibindi. Igihe dutanguza ibiganiro by'amasezerano y'Arusha, leta yari ihari cyo gihe yari yarananiranye kugira yumve ico kintu cyonyene bita ngo kuganira, negotiation. Kubera ikibanana bakanka kuja kuganira n'abandi. Mwibaza yuko boba bariko bakingira inyungu z'Uburundi, z'abarundi, canke bariko bakingira inyungu zabo bwite, inyungu z'umugwi wabo? Birumvikana bariko bakingira inyungu z'akagwi kabo kugira ngo bigumira ku butegetsi, Umurundi nawe abandanya amererwa nabi. Ico gihe Umurundi yarakubititse amerewe nabi. Muri uwo mwanya bagira bati abarundi nibagombe bafyonyoke ivyo ntutubaze.
amahera y'igihugu barayaronka, igihugu caratoza amatagisi, caratoza amakori. Uku kunana rero bwari ubwishime, kwari ukwikunda. Voilà, ibintu byose bitangura gupfira mu kwikunda, mu bwishime. Ariko mu nyuma arajinjibuka, mu nyuma aragondozwa, aja mu biganiro. Iyo atemera kuja mu biganiro, iyo atitaba ivyo biganiro, kumbure gushika n'ubu hari naho imihari igwana ibikiri mu ishamba ikiriko iragwana, kuko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yariyemereye wenyene ko batari bwigere, bari bamaze imyaka 10 batarigera bafata n'izone. Nico gituma rero mvuga nti vyose vyugariye ku burongozi, vyose bifira ku burongozi canke bikirira ku burongozi. Nuko ico nagombye kuvuga ni iki? Nuko vyose ibiriko biragora Uburundi kugira ngo bukire, ibintu vyose vyugariye kuri perezida w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, vyose niho vyugariye. Irobine yotuma igihugu cogorora iri kwa perezida, ukugara irobine biri kwa perezida. Nukuvuga ngo vyose vyugariye mu burongozi bw'igihugu, canke bishobora gukirira mu burongozi bw'igihugu. Ni John Maxwell yabivuze, vyose bikirira canke bipfira ku burongozi. Nibaza yuko bitahuritse. Nukuvuga ngo kugira ngo igihugu c'u Burundi gikire, vyose bizova kuri perezida. Kugira ngo igihugu c'u Burundi gifutane, vyose bizova kuri perezida. Aha rero ni hamwe nababwira nti bantu b'Imana naha tugomba dushire ukuri ahabona, hanyuma twebwe abarundi tugaragara, tuje ahabona, kuko ukuri niko kwerekana ivyari vyinyegeje, ivyari mu mwijima niko kuvyerekana. Ubu rero perezida yaravuze yuko ati jewe ndaswahira, jewe ndumuswahiri, ati jewe ndumujanja. Muravyumva? Mwibuke narababwiye nti jewe sindavyemera na gatoya ko perezida yovuga yuko ari umuswahiri aduswahira. Oya, nti jewe ntavyo nemera, nzovyemera ndavyiboneye ko perezida ari umuswahiri, ko ari umujanja canke ari umuntu w'umubeshi, nkuko yabivuze. Bon, jewe sindavyemera, nzovyemera igihe kimwe. Rero ubu twashimye gushira ukuri ahabona kugira ngo abarundi twipime, turabe ko turabanyakinyoma canke turabajanja canke turi abaswahili. Voilà, ukuri ntikujana n'ubuswahili, ukuri ntikujana n'ubujanja. Oya, ivyo bintu ntibijana. Rero ubu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, nukuri ubu turageza ahantu habi. Umurundi atabona yuko tugeze ahantu habi, nibaza yuko ari utaba mu Burundi canke ari utabona ibiba mu Burundi. Ubu rero tugomba turabe ico nyene icubahiro akora canke avuga kuvyerekeye uko kuri tubashikirije. Afise inzira zibiri, nkuko nahereye kare ndabibabwira, afise inzira zibiri. Arashobora, inzira ya mbere arashobora kuvuga ati jewe misemwo inyungu zanje
n'iz'umugambwe wanje canke n'iz'umugwi turi kumwe, mwebwe abarundi murimenya jewe ivyo ntibindaba. Jewe sikizima merewe neza nabo turi kumwe, je sikizima mbayeho neza, ibindi navyo muribaza. Voilà, iyo ni inyishu ya mbere canke iyo ni inzira ya mbere. Aha abanyagatumba abanyaci bitoke nibaza ko bari mu ishure bariko bariga. Inzira ya kabiri nayo arashobora kugira ati jewe mpisemwo inyungu za bene gihugu, mpisemwo iterambere rya bene gihugu, mpisemwo kuganira nabo tutavuga rumwe, mpisemwo kuganira nabo tudatahura ibintu kumwe, mu ntumbero yuko abene gihugu babaho neza. Akarorero nakabahaye muri Kenya, bararavye bati ivyo turiko turagira vyose tubigire ku neza ya bene gihugu, tubigire mu ntumbero yuko abakenya babaho neza. Hanyuma abari bafitaniye ibibazo baremera, baraca bugufi, baraganira. Abakenya bose bari bahanze amaso ibiganiro twagiraniye kubera bipfuza yuko dusubira kugiranira ubumwe. Ugusubiza hamwe kwacu rero kwatumye abakenya basubira muri wa munezero bahorana kera. Ivyo tumaze kubikora twatahuye ko umwe ko ari umwungere wa mugenzi we, kandi ko turi kumwe twese ari inkomezi zidasanzwe ku gihugu cacu. Baradushingiye intahe murayibona. Nukuvuga ngo rero inzira ya kabiri umukuru w'igihugu nuko avuga ati jewe mpisemwo ineza ya bene gihugu. Ivyo rero navyo ico bica bimusaba, ivyo bica bimusaba kwitanga, bimusaba guheba inyungu ziwe, bimusaba guheba inyungu z'umugambwe, bimusaba guheba inyungu zabo basanzwe bari kumwe. Ko bashobora kugira bati no ibi ntibibaho, wewe ugomba inyungu twahora dufise ziduce mu myanya y'intoki, ugomba ivyo twagwaniye biduce mu myanya y'intoki, ugomba ubutunzi twubatse kuva tuvuye hariya gushika n'ubu buduce mu myanya y'intoki. Voilà, iyo niyo ntambamyi bashobora guhura. Ariko inzira ni zibiri. Inzira ya mbere nuko ashobora kuvuga ati jewe inyungu zanje ndazishira imbere, inyungu z'umugwi turi kumwe zica imbere, inyungu za mwebwe abene gihugu muribaza, sikizima jewe mbayeho neza, sikizima umugambwe ubayeho neza, sikizima abanyamugambwe babayeho neza. Mwebwe ivyo birabaraba. Abene gihugu rero nabo bace bamenya iyo baca. Abagunyamanga tutari bake na jewe nishizemwo tuborewa gahimbo. Voilà, nimba uja muri Zambia, nimba uja muri Malawi, nimba uja muri South Africa, nimba uja muri Ethiopia, ivyo birakuraba, uragenda canke ugomba ureke, ivyo birakuraba. Canke nahagagira ati jewe ntegerezwa gukiza igihugu, ntegerezwa kwitanga, ntegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo abene gihugu babeho neza, kugira ngo abarundi babeho neza, kugira ngo ntihagire umurundi asubira kwitwa impunzi, kugira ngo ntihagire umurundi asubira guturatura aja hanze agiye kurondera akarusho canke agiye kurondera ubuzima. Ntegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo abanyagihugu banje babeho neza. Voilà, afise umukuru w'igihugu rero afise izo nzira zibiri ari no guhitamo. Nukuvuga ngo rero mu gihe ahisemo guheba abene gihugu kandi ari wo ajejwe, akavuga ati muribaza, agakurikira inyungu ziwe canke z'umugwi wiwe, ico gihe birafise ingaruka mbi,
kuko abenegihugu mu gihe babona yuko atakibitayeho, mu gihe babona yuko ibyo baziga mu burongozi atavyo bafise canke atavyo bariko bararonka, abenegihugu hariho ukuntu bashobora kwitwara, hariho ukuntu bashobora kwitwara bo ariko mu gihe abumviye akumva amaborogo yabo, akumva amarira yabo, ico gihe abenegihugu barashima bagatekereza. Perezida arashobora gukora ikintu agakiza igihugu cacu, perezida arashobora kugara igihugu cacu kigafutana, abantu bagaturatura, ariko nawe nibaza yuko atorangiza neza. Mwumvise umwami Rehobowamu ingene yarangije, ntivyamworoheye, ariko abashinga ntabe bari bamubwiye ati mugabo gira uku nuku kugira ngo abo bantu ubanezereze, kugira ngo abo bantu babwire amajambo meza, kugira ngo abo bantu ugerure igihano so yari yarabahaye. Voilà, arasimba arirengagiza izo mpanuro z'abashinga ntahe. Rero nuno munsi ukuri ndagushize imbere yanyu, ukuri kuri imbere yanyu, kuri imbere yanyu. Murashobora kuvuga muti ni kinyoma canke nukuri. Narabwiye ni mwebwe mufise ikaramu rouge, ubu murashobora gushira kwa amanota mukavuga muti uku nukuri canke sukuri. Sinabivuze mu rundi rurimi, nabivuze mu rurimi rw'ikirundi. Inzira yo dushikana ku munezero nayerekanye. Ubu rero tugomba turabe neza yuko tugomba turabe neza ingene umukuru w'igihugu avyifatamo, turabe ko abikorerako canke atabikorerako. Ashobora kuvyifatamo neza akavuga ati jewe ndavye ingene abarundi bamerewe, ndavye ubuzima abarundi babayemo, ndavye aho igihugu kigeze, jewe mpisemwo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu banje kugira ngo ntibabandanye bamererwa nabi. Canke akavuga ati jewe mpisemwo inyungu zanje n'iz'umugambwe wanje, abanyagihugu nabo baribaza. Voilà, ashobora kubivuga nka Rehobowamu, ashobora guhanurwa n'abantu, abantu bamuta mu rudubi. Ubu rero naho tugeze, mwebwe namwe ukuri guteretse imbere yanyu, mbega ukuri n'ukwaye. Tuje mu ishamba tugwane, tubandanye muri ubu buzima turimo, habeho ibiganiro. Voilà, ukuri n'ukwaye. Nabashikirije abashinga ntahe ivyo bashikirije, abashinga ntahe bemewe ku isi, bahawe n'ubushimwe, vraiment ubushimwe bukomeye ingene bavuze. Ukuri guteretse imbere yanyu. Ijambo ngo twese turi kumwe birashoboka, nta kintu na kimwe kitoshoboka twese turi kumwe. Tuvuze duti twese dufashe ikigwanisho c'ukuri. Ukuri n'ikigwanisho. Hariho ibigwanisho vy'umukristo, muzora ibigwanisho vy'umukristo, ukuri kurimwo. Ibigwanisho vy'umukristo hariho ubutungane, hariho ukuri, hariho umusipi, hariho igikingira, voilà. Hariho inkofero, voilà. Ibintu hamwe n'ivyo murabibona, n'ivyo bigwanisha harimo ukuri.
ukuri n'umusipi. Ukuri n'umusipi. Umusipi w'umusirikare, umusipi ni ikintu gikomeye cyane, ubohera ko ibintu byinshi. Ukuri umusipi. Voilà. Hanyuma ikindi kigwanisho dukoresha ni jambo ry'Imana. Voilà. Ikindi kigwanisho dukoresha ni jambo ry'Imana. Tuvuze ngo twashize Imana imbere, ntidushobora kuvuga ngo twashize Imana imbere ngo duhakane ijambo ry'Imana. Voilà. Ijambo Imana ni jambo yamyeho kandi jambo niwe Mana. Voilà. Ntidushobora kuvuga ngo twashize Imana imbere hanyuma ngo duhakane ukuri. Ibyo ntibibaho, ntibishoboka. No kuvuga ngo tuvuze ngo twashize Imana imbere, twemere n'ukuri guhagaze ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazomenya ukuri kandi ukuri nako kubahe ukwidegemvya. Ubu dukeneye umwidegemvyo, ubu dukeneye kwidegemvya. Turakeneye rero ko ukuri kudufasha gushika kuri uwo mwidegemvyo. Turakeneye ko ukuri kudufasha gushika kuri uwo munezero. Turakeneye ko ijambo riturongora, ijambo ryo Mana riturongora kugira ngo dushike kuri uwo munezero. Abantu bazomenya ukuri kubahe ukwidegemvya. Ibyo na President Sylvestre ntibantunganya arabishikiriza, arabivuga. Kandi narababwiye yuko ari umuntu w'umushinga ntahe, cyenda mwemera. No mu ijambo ry'Imana haranditse yuko ari ukuri kuzotuma twidegemvya. No kuri bibazo byacu rero kuvugana ukuri ku bintu byagenze ataco dutinya, nico tuzotuma dukomeza ubu bumwe igihugu gikeneye. Arabivuga ati ukuri niko kuzodufasha gusohoka muri izi ngorane turimo. Abantu bazomenya ukuri nako ukubahe ukwidegemvya. Voilà. Ubu rero tugomba turabe yuko perezida wacu turabe ingene avyifatamwo, turabe yuko yumvira ico ukuri kuvuga, yumvira ukuri canke yumvira izindi nkuri, canke yumvira ibindi bintu bivuye ahandi. Vyose vyugariye ku burongozi. John Maxwell aravuga ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Nimba jewe nababwiye nti ebagabo jewe ndarindiriye kubona perezida ko yavuze ngo jenda umuswahili, ngo jenda swahira, ngo jenda umujanje. Jewe ivyo ntavyo ndemera, ndakeneye kubibona umunsi umwe. Ivyo rero vyose ubu turashobora kubona yuko yabivuze atebura, canke tukabona yuko neza yabivuze bivuye ku mutima ko kuko umuntu aswahira, umuntu w'umujanja, ivyo ari byo byose ukuri kuba kuri kure yiwe. Ariko ashobora kubivuga, ashobora kuba yabivuze atebura. Jewe rero narindiriye kuraba icavuga kuri uku kuri kokiza Uburundi. Ndarindiriye kuraba mwese ico muvuga kuri uku kuri mwumva yuko kokiza Uburundi. Iyo umuntu yanse ukuri, murabonye umwami Rehobowamu ibyamushikiye, naberetse Filimino ibyamushikiye, n'abandi kuko ubuze wamaze kwerekana yuko uri gihangange, uri gitangaza, ubwo rero buba bwamaze kuba ubwishime. Haba hasigaye ucurindira yuko ahugeze, ucurindira yuko ugwa, ucurindira yuko utibuka. Voilà. Abanyagihugu bagiye baritura umwami bati mwami turamerewe nabi vraiment, tabaranye dutezurire. Umwami arasimbara barahira ati jewe nimba yahora abakubita ikimoko, jenza bakubita sikoropiyo. Murabona ivyaciye bikurikira, mwavyumvise. Iyo nkuru murayisoma. Iyo nkuru murayisomera. Nuko rero uko bimeze kose turifuza kubona umukuru w'igihugu cacu
yigenjeje nka Frederick de Klerk muri Afrika y'Epfo. Turifuza ko yorengera inyungu ziwe n'izabo bari kumwe, agakiza abarundi ndi bari mwirinde. Ico nico tumwipfuriza. Ntitumwipfuriza ko yorangiza nabi, ntitumwipfuriza ko yorangiza nk'umwami Yeroboamu. Kandi Imana ishimwe cyane, umukuru w'igihugu cacu arasoma Bibiliya, umukuru w'igihugu cacu arazirikana ijambo, umukuru w'igihugu cacu arazi inkuru ya Rehobowamu, arazi vyamushikiye. Turizera neza yuko, je ndizera neza yuko umukuru w'igihugu aka kamo ashobora kugakorerako. Ukukuri arashobora kugukorerako akagira ati jewe sinshobora kuba nka Rehobowamu, ngomba nkize igihugu c'u Burundi, inyungu zanje ndazihevye, ngomba nkize abarundi. Ndemeye tuje mu biganiro, ndemeye tugende tudiskite. Ivyo ntivyotuma atakaza ubutegetsi bwiwe, ahubwo vyotuma abarundi tugira duti Imana yarakoze, yaduhaye umukuru w'igihugu mwiza, aradutezuriye, twari tumerewe nabi, none yemeye guca bugufi, yemeye guheba inyungu ziwe, yemeye guheba inyungu z'umugambwe, aradutezuriye. Voilà, babandi bariko baraturatura muri vya bihugu barondera ubuzi, baja ku mijengo, birirwa baratwara isima, bakabahemba rumwe canke ntibabahembe, bagaca bagaruka, bakaza kubaka igihugu. Voilà, aho twovuga duti nukuri umukuru w'igihugu cacu ibi bintu yavyigenjejemo neza cane. Umukuru w'igihugu cacu yagomvye yuko abarundi tutokwirirwa turamererwa nabi. Je ndizera yuko umukuru w'igihugu, ndizera yuko naho yofatira kuri iyi nkuru ya Rehobowamu, ndizera neza yuko aka kamo azokumva. Ubu rero ukuri bantu b'Imana kuragiye habona, turi hamwe twese, dufise ukuri, dushigikiye ukuri. Ndababwiye yuko ukuri n'inkomezi n'ikigwanisho ca mbere gikomeye gusumvya ibindi bintu vyose. Ataburyarya dushizemwo ngo bamwe biyite basi ndabibazwa, ko jewe ivyo je ntumbaze, ivyo mbega nibiki, ko jewe sikizima nironkera agafu nza kurarira, nta bindi ivyo je ntumbaze. Canke ukavuga ngo urumva ngo dutegerezwa kugwana mpaka. Moshe, ushobora kuvuga uko ejo ugashuja mu ntambara bagaca bagutumura rumwe ukaburagiye. Canke uvuze uti reka tubandanye uko nyene. Voilà, ubandanye uko. Hariho abantu bamerewe nabi, hariho abantu bariko bararira, hariho abantu bariko bararenganywa, hariho abantu bapfungiwe ubusa, hariho abantu barara ubusa, hariho abantu bagorewe mu buhungiro, hariho abantu barara ruhunda. Ca wiyumvira Imana iciyikumva. Iti yampaye nkaho rero abantu banje bamerewe uku, none uyu mutipe ariko aravuga uko. Ivyo gushikira nibaza yuko woca vyeme. Uno munsi navuze nti bantu b'Imana, jewe nababwiye nti bantu b'Imana, ukuri nzogushira imbere yanyu, ni mwebwe abo kumenya ico gushigikira. Uno munsi urashobora gushigikira inzira imwe muri izi nzira zitatu nakubwiye. Ivyabaye muri Kenya cabaye ikimenyetso kidasanzwe cyo guca bugufi. Voilà, ibintu vyabaye muri Kenya abantu b'Imana nimwe vyaratangaje isi. Nibaza yuko nawe uri kuranyumviriza vyagutangaje kubona abantu b'abategetsi bitwara nka kurya vyabaye, murabibona. Voilà, rero iyo abantu bagize uwo mutima wo guca bugufi, bagasubiza hamwe, bakavuga bati reka utuduke tudusabikanye, nkuko umwubahwa nyakubahwa Domitiano Ndayizeye yavuze
mu gihe twogira uwo mutima wo gusabikanya duke dufise tukavuga tuti aka gahugu kacu bagabo reka twicare hamwe turabe ingene twokajengajenga tugahindura iparadizo yo mw'isi amahanga tuyamurikire abantu bo kw'isi yose bipfuze kuza ngaha muri kino gihugu cacu abarundi babeho neza mu gihe tugize uwo mutima nta kabuza wa munezero tuzobona wadushwaye voilà tuzobona wadushwaye rero nk'impanuro twokwirinda kwanka canke kuburabuza iyi nzira yodushikana kuri wa munezero ni inzira y'ibiganiro uno munsi nashimye kubivugira hano hagaragara canke nashimye kubicisha muri kino kicigwa kidasanzwe kugira ngo abarundi bose bavyumve bamenye yuko inzira igiye gutuma tuva mu bibazo turimwo ari inzira y'ibiganiro bamenye yuko ata muntu n'umwe ashobora kuyiburabuza canke kuyanka uwo muntu nawe yoshobora kuyiburabuza canke kuyanka yosigurira abarundi ati iyi nzira ntishoboka iyi nzira ntitwoyicamwo kubera imvu izi nizi yobasigurira je nashimye uno munsi kuvyerekana muri kino cigwa kidasanzwe kugira ngo umurundi wese ashobore gutahura inzira imwe rudende yoshobora gutuma tuva mu kangaratete turimo birababaje ukuntu aho uciye hose bagenda baradusonga urutoki bagira bati habona abarundi ega mu Burundi vyaradabutse mu Burundi nta n'igitoro bafise urumva imodokari bakama bazibona ziri ku murongo nukuvuga ngo abarundi bakama babona bari mu buhungiro nukuvuga ngo abarundi bakama babona bari ku mijengo nukuvuga ngo abarundi bakama babona baragowe no ivyo bintu bitegerezwa guhagarara rero tukavuga duti okay umuntu yogomba guhakana iyi nzira abarundi turiteguye kumuraba abarundi turiteguye kumuraba ubu nibaza yuko tubonye inzira nziza kandi inzira nyayo nibaza yuko mwumvise ivyo abandi bavuga ku nzira y'ibiganiro abantu kandi bahawe n'ubushimwe mpuzamakungu ubushimwe bw'iteka ubushimwe butaronkwa n'abantu bari bo bose voilà nuko aka gahugu kacu n'agahugu special n'agahugu keza hamwe rero tugize uwo mutima wo kuja hamwe duti bagabo reka twige ibibazo biduhanamiye uwo wazoba ari umutima uciye bugufi tuzoba twisubije iteka tuzoba twerekanye yuko dufise ubuntu muri twebwe voilà tuzoba duharaniye inyungu y'umunyagihugu tuzoba tugize duti no umunyagihugu ifo yuko abaho neza mugabo tuyihakanye tuzoba tuvuze duti no uzoyihakana azoba agize ati no jewe inyungu zanje nizo zitegerezwa kuja imbere inyungu z'umugwi wanje nizo zitegerezwa kuja imbere iz'abanyagihugu nazo ziribatsa mw'ico gihe hariho umuti mw'ico gihe hari ikindi kintu gica gikorwa mu gihe abantu bahisemwo mu gihe abantu bakomantaje imitima bakavuga bati no twebwe inyungu zacu nizo zija imbere inyungu zacu nizo twitwararitse gusa nayo inyungu z'abanyagihugu twe ntutubaze aho hariho iyindi nzira ni ukuvuga ngo hariho ikintu gica gikorwa voilà nababwiye yuko iyo ari inzira y'ugukoroka y'ugutibuka rero mu gihe abantu benshi bamerewe nabi mu gihe abantu benshi bafise ibibazo ukirengagiza ibibazo vyabo
ivyo ntibikwerera. Nuko reka nse n'ubusozera aka nakarorero ngomba ntange k'abantu berekanye ubutwari budasanzwe mu gihe ibihe barimwo bitari byoroshe, mu gihe igihugu cabo cariko kiramererwa nabi. Muri Afrika y'Epfo habayeho intwaro karyanisha miryango. Iyo ntwaro karyanisha miryango yari yatewe n'abakoroni basiga babivye imbuto mbi mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Abo basizeho iyo mbuto mbi baca barayimirira, baca barayivomerera, irakura. Nico caciye citwa ca kindi bita apartheid. Voilà, apartheid imaze kubaho, nukuvuga ngo umwirabure aramererwa nabi, abaho nabi. Hariho ibibanza umwirabure adashobora gushikamwo kandi ari ku butaka bwiwe bwa Afrika y'Epfo. Ico gihe biraba nabi, amakungu araharira ivomo Afrika y'Epfo kuko vyaramenyekanye cane yuko abanyagihugu bo muri Afrika y'Epfo canke abirabure bo muri Afrika y'Epfo bafashwe nabi. Hariho ikintu bita segregation raciale. Voilà. Umuntu bamufata nabi kubera uruhu afise. Ico gihe Mandela atangura guharanira agateka kabirabure. Akarenganyo bariko baragirirwa. Ariko nukuvuga ngo yagwanya ico bita apartheid. Niko guca bamuta mu mvuto, bamuta mu munyororo. Umunyororo yamazemwo imyaka 27. Ico gihe mu mwaka w'1990 ku butegetsi hariho umuntu yitwa Frederic de Klerk, niwe yari president. Frederic de Klerk yari yararahiye ararengwa ko adashobora gufungura Mandela canke abo bafungwa ba politiki kugira ngo apartheid ihere. Ariko mu nyuma arateba, arabona yuko ategerezwa gufata ingingo naho itari yoroshe, naho bagenzi we batavyumva, aca arafata ingingo. The Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. Ati ivyuko abafungwa ba politike baguma mu gasho birahagaze, ubu bagiye kurekurwa. Mandela agiye kurekurwa, abandanye urugamba rwiwe rwa politiki. Nukuvuga ngo yabaye surprise, nukuvuga ngo abantu abo bakorana na de Klerk baratangaye cyane. Hanyuma Mandela arasohoka mu ibohero, bagiranira ibiganiro vy'ukunyungu z'abanyafrika y'Epfo. Kubw'inyungu za benshi iyi ngingo ntegereza kuyifata. Iyo ngingo yarayifashe, amaze kuyifata ivyaciye biba Mandela yaciye asohoka mu ibohero, hanyuma caratsinda amatora. Abo bazungu bari biteze yuko Mandela canke abirabure bihora, mugabo Mandela aravyanka ati no, ntidushobora kwihora. Voilà, nariko nderekana ukuntu Frederic de Klerk yafashe ingingo mu gihe cari gikomeye, mu gihe abo bakorana bamukritika, mu gihe bagira bati uzoba utanze igihugu, mugabo arajya umutima amenyo, arafata iyo ngingo kubw'inyungu z'abanyafrika y'Epfo, kubw'inyungu za Afrika y'Epfo. Voilà, amaze kuyifata murumva yuko Afrika y'Epfo yaciye iba igihugu c'igihangange. Gushika n'ubu iri mu bihugu by'ibihangange Afrika y'Epfo, iratera imbere ku rwego rwo hejuru. Hanyuma Frederic de Klerk
kubera bene Mandela baganiriye neza kugira ngo hagaruke umutekano muri Afrika y'Epfo, kugira ngo apartheid ihere, baciye baronka agashimwe k'iteka, agashimwe kitiriwe Prix Nobel. Ako gashimwe n'agashimwe kataronka uwo ari we wese ku isi, n'agashimwe gahabwa umuntu nyene yaharaniye amahoro, peacemaker. Voilà, peacemaker. Voilà, umuntu yaharaniye amahoro. Frederic de Klerk wenyene, Frederic de Klerk ndasubiyemo, wenyene umunsi ariko yegereza urupfu rwiwe, ariko arasezera umuryango n'inshuti n'abagenzi, murabe ijambo yavuze. Ni ijambo rikomeye cyane. Umuntu wese cyangwa umurongozi wese akwiye kwiyubara mu vyakora. Aha, Frederic de Klerk yaraciye bugufi. This is my last message addressed to the people of South Africa. To my dear wife and family, I will say goodbye in a different way. Our country faces so many challenges of a serious nature. I hold firm opinions. Arasaba imbabazi. Aravuga ati nasanze twaragiriye ndasabye imbabazi ku kuntu twafashe abirabura. Ndasabye imbabazi ku kuntu twagize apartheid. Ndasabye imbabazi ku mubabaro abirabure bagize. Ati nasanze twarihenze. Ati mumbabarire cyane, je muri no misi yanje ya nyuma nigira amahoro. Rero iki ni cigwa coshobora kutwigisha. Frederic de Klerk ku nyungu z'abanyafrika y'Epfo bose aravuga ati ndari umutima menye. Voilà, umurongozi w'ukuri ategerezwa kwihebera abene gihugu, ategerezwa kwihebera igihugu no mu gihe bisaba yuko ahasiga ubuzima akavyemera. Voilà, ntivyari vyoroshe ariko yarabikoze. Akarorero murabona ijambo yaherukiyeko, ijambo yavuze ariko arasaba imbabazi. And in my heart of hearts realized that apartheid was wrong. Voilà. Nyakubahwa umukuru w'igihugu, iri jambo rya Frederic de Klerk canke ibikorwa vya Frederic de Klerk nibaza yuko vyo kwenspira, nibaza yuko vyotuma wibuka igikorwa ujejwe, vyotuma ubona yuko ukwiye kurengera inyungu zawe, ukwiye kurengera inyungu z'umugambwe, ugashira imbere inyungu z'umwene gihugu, ugashira imbere inyungu z'abarundi bose. Voilà, Frederic de Klerk. Turakeneye yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi aba Frederic de Klerk wa kino gihe. Turakeneye ko umukuru w'igihugu c'u Burundi avugangwa ku isi yose, bati ku isi yose bakavuga bati yararengeye inyungu ziwe, yararengeye inyungu z'umugambwe, ashira imbere inyungu z'abanyagihugu bari bamerewe nabi, ubukene bwari bwishe, ubushomeri bwari bwishe, nukuvuga ngo abanyagihugu bari barataye ukwizera. Mugabo mukuru w'igihugu ararengera ivyo vyose, ararengera inyungu ziwe, ararengera inyungu z'umugambwe, ashira imbere inyungu z'abanyagihugu biwe, yemera ibiganiro. Ivyo biganiro nivyo bishikanye igihugu c'u Burundi ku mahoro, kwiterambere rirama. Nyakubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu, niwakora nka Frederic de Klerk nukuri uzorangiza ubuzima bwawe bwo ngaha ku isi. Twese ntawe utazopfa, twese ntawe uzorusimba, mugabo
iherezo ryawe rizoba ryiza. Abarundi n'isi yose bazokwibuka bagire bati haraciye umukuru w'igihugu. Uwo mukuru w'igihugu yararengeye inyungu ziwe, ashira imbere inyungu z'igihugu, ashira imbere inyungu za bene gihugu. Ariko kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, ndabivuze bose banyumva, niyo izi nzira zitatu twavuze mwahitamwo iyindi nzira atari inzira y'ibiganiro, ico gihe ibintu bikononekara mu Burundi. Ico gihe imigwi itera igihugu igatera ikajana ubuzima bw'abanyagihugu, kandi inzira y'ibiganiro ariyo yari gutuma, nukuvuga ngo umuti w'ibibazo bihanamiye Burundi wari guca muri iyo nzira y'ibiganiro. Hanyuma ivyo biganiro ukabirenza ku ruhu rw'amazi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, ndafise amakenga cyane ko abarundi n'amakungu boshobora kukwibuka bavuga bati haraciye umuntu w'umushinga ntahe. Sinibaza yuko bo kwibuka muri ubwo buryo. Ariko jewe nk'impanuro ndifuza yuko ejo twokumva wabaye Frederic de Klerk, wabaye nka Frederic de Klerk wo muri Afrika y'Epfo, canke wabaye nka Mandela wo muri Afrika y'Epfo, yarengeye inyungu ziwe agashira imbere inyungu za bene gihugu. Iyo ryo bari iteka ku gihugu, ryo bari iteka kuri wewe, bari iteka ku muryango, ryo bari iteka kuri Afrika. Nuko ibisigaye ganye n'icubahiro umukuru w'igihugu, jewe nagerageje gutanga inzira yotuma ibibazo by'u Burundi bitorekwa inyishu. Kandi mwebwe mwese mwariko muranyumviriza, ndabashimiye cyane kubona mwanteze amatwi. Ndizeye yuko muza kugira ico mushikirije kuri kino cigwa, kandi ntanguye gusaba n'imbabazi no kubona kitashoboye gushikira ku isaha twari twababwiye, ariko muraza kuduhangaza, ivyuma ntibisezerana. Ndizeye yuko muza kugira ico muvuze kuri kino cigwa, ndizeye yuko muza kugira komantere zanyu, ivyo vyiyumviro vyanyu, izo komantere zanyu zubaka. Nimba koko muri aba peacemakers, nimba koko muri abaharanira amahoro, ndizera neza yuko muza gutanga komantere, kandi izo komantere ziraza gutuma icigwa kiryoha ugusumba. Ubu nibaza yuko umurundi wese ashoboye kubona umuco. Inzira zitatu twatanze, nibaza yuko wewe ubona inzira ikwiye. Wewe nyene ni wowe ubona inzira ikwiye yotuma abarundi batagira ibibazo. Ariko rero mu gusozera, ndizeye neza yuko ubu butumwa buriko burumvirizwa n'abantu bari muri leta, ubu butumwa buriko burumvirizwa n'abayigwanya. No kuvuga ngo abagwanya leta bashobora kwankinzira bakavuga bati no, twebwe dutegerezwa gukoresha umuheto gushika leta tuyisenyuye. Voilà. Aha muri ico gihe bafashe iyo ngingo bakavuga bati twebwe nta yindi nzira tubona yuko yoshika, muri ico gihe abo bantu ntibazoba bipfuriza neza abarundi. Abo bantu
bazoba bagize bati bazoba bakoresheje ya machiavellisme. Voilà, aho muri ico gihe murumva yuko ivyo kononekara vyoba vyinshi. Voilà, ariko kandi no ku rundi ruhande leta niyo ibi tuvuze itavyitwararika, niyo ibi tuvuze iyi nzira y'ibiganiro yayifata minenegwe ikavuga iti jewe nta vy'ibiganiro ngaho, nta vy'ibiganiro dukeneye, twebwe turi ku murindi w'iterambere kandi tubwirizwa gutera imbere. Aho mwico gihe bantu b'Imana nibaza yuko mwabonye ukuri ingene kumeze, mwabonye abashinga ntahe batandukanye bo kwisi ingene bavuze. Aho mwico gihe ivyo kononekara vyose mwico gihe ivyo kononekara vyose vyobazwa leta, ivyo kononekara vyose vyobazwa leta. Nukuvuga ngo mu gihe babantu boce bakoresha inguvu bakavuga bati twe tugomba dukoresha inguvu ko leta yasi ibiganiro, voilà bon nta kindi, aho mwico gihe ivyo bintu vyose bizoba biriko birononekara, ubuzima bw'abanyagihugu bose buzohatakarira, buzoba buri ku mutwe wa leta. Ndizeye rero yuko iyi nzira irashe, kandi ndizeye neza yuko bose bashobora kubona yuko ariyo nzira yonyene y'ukuri. Voilà, mu gihe rero mu gihe abo bantu bose bagamitse amazosi, ni ukuvuga baba bari muri leta canke abari mu migwi iyigwanya, mu gihe bahisemwo gukoresha inguvu, mu gice ca kabiri tuzorabira hamwe igica gikorwa, tuzorabira hamwe ingene abantu bashobora guca bugufi bigatuma inyishu z'ibibazo ziboneka. Ico cigwa rero ni cigwa gikoreshwa mu gihe habaye gukomantaza imitima. Ico ni cigwa kigira kabiri, ariko ndizeye neza yuko aba bantu baba abagwanya leta canke leta, ndizeye neza yuko nukuri bagiye kugira ico bakivuzeko, hanyuma bakereka abarundi ko bashira inyungu z'igihugu imbere, badashira imbere inyungu zabo bwite. Twonezerwa cane abarundi twicaye hamwe turiko turiga ku bibazo vyazahaje igihugu cacu, tukavuga duti ibi turabitahura, ibi ntavyo dutahura, mbega umuti woba uwahe, tukavaho tubitoreye inyishu. Aho reka turindirire hamwe, ndazi neza yuko bose bariko baravyumva, ariko mumenye yuko inzira yonyene ishobora kudushikana ku munezero, inzira yonyene ishobora gutuma abahunze bahunguka, inzira yonyene ishobora gutuma incabwenge zahunze Uburundi zigaruka, inzira yonyene ishobora gutuma ubukene buri mu bantu buhera, inzira yonyene ishobora gutuma ingorane za politike zihera, inzira yonyene ishobora gutuma amafaranga yacu agira agaciro, inzira yonyene ishobora gutuma igitoro kiboneka, inzira yonyene ishobora gutuma ibintu bisubira mu rutonde, n'inzira y'ibiganiro. Ibi bintu mvuze ndabivuze imbere yanyu, mwebwe nimwe muzobicabona, ndabivuze imbere y'abajejwe intwaro canke imbere y'abategetsi, ibi ndabivuze imbere y'amakungu n'imbere y'Imana noshobora kubisubiramwo no kuvyemanga imbere y'Imana rugira vyose.
ibi ntoshobora no kuvyemeza nkavyemanga imbere y'Imana rugira vyose ko ariyo nzira ituma abantu bashika ku mahoro, ituma abantu bashika ku munezero, inganda zidatikiye, kandi niyo dutegerezwa gukoresha kugira ngo dushobore gushika kuri rya terambere. Hariho rero abantu biyumvira yuko uguca bugufi ari intege nke. Tuzokwerekana mu cigwa gikurikira, tuzokwerekana yuko uguca bugufi ari ikigwanisho rutura gituma abishize hejuru bose bakoroka bagapfa bamaramaye, abishize hejuru bose batibuka, isi yose ikabamenya, bakamaramara nuko uguca bugufi ni ikigwanisho gihambaye. Ivyo tuzobibona mu cigwa kizokurikira, ariko nta na rimwe ushobora gukoresha ikigwanisho gihambaye mu gihe habaye ukorosha imitima. Ariko mu gihe abantu badadaje imitima urakoresha ikigwanisho gihambaye. Gandhi yavuze ati uguca bugufi ni ikigwanisho gihambaye. It's the powerful weapon. Hariho abantu bishimira mage, bakishimira brende, bakishimira mitraillette. Wampaye inka. Kandi aravuga ati uguca bugufi ni ikigwanisho gihambaye. Ati ni ikigwanisho gisumvye ubushobozi ikigwanisho cose cakozwe n'umwana w'umuntu. Iyo rero abanyagihugu barinze bashika kuri uru rwego rwo gukoresha iki kigwanisho cyo guca bugufi, nta mutegetsi n'umwe abaho ashobora gutsinda abanyagihugu bariko barakoresha kino kigwanisho. Ndiko ndavuga ibi ntimwabe mwiyumvira yuko Gandhi yavuze iri jambo yarivuze ari kubera ari kijuju. N'Imana twabonye yuko iba mu ruhande rw'abicishije bugufi, nayo abishize hejuru baba bariko baragwanya Imana. Nuko bimeze, ndabisubiyemwo, abanyagihugu barinze bashika aho bafata ingingo yo gukoresha kino kigwanisho, baba barengewe, abategetsi baba bakomantaje umutima, ikiba gisigaye kuri bo haba hasigaye ugukoroka, haba hasigaye ukumaramara, isi yose ikababona bamaramaye. Nta mutegetsi n'umwe nipfuriza ibi bihe kuko aba ari bihe bibi cyane mu buzima. Seve yawe yose, amateka yawe yose ubuhejeje kuyica. Naho upfa n'igihugu ntigishobora kukwibuka. Ubugize amateka mabi cyane kuko uba warahemukiye abene gihugu. Umuntu abona aya mahano n'umuntu aba yiyemeje kugwanya ukuri. Imana yonyene murazi yuko ariyo kuri. Mwiyumvire rero umuntu yiyemeje kugwanya Imana ico abona. Iki ni cigwa tuzotanga mu gihe twabonye yuko habaye ibintu byo gukomantaza imitima. Iki ni cigwa tuzotanga ku mugaragaro, ata muntu n'umwe twimiriye, bose bazoba bariko babirabira ahera. Ndizeye kandi ko niyo twabatera kamo muzosubira kwitaba ku bwinshi kugira ngo mukurikirane ico kindi cigwa. Ni cigwa tuzotanga imbere yanyu, tugishire no mu zindi ndimi zo kw'isi zishoboka kugira ngo kibe icabona c'ukuri. Niyo mwemeza yuko ibimvuze ari ukuri, erega nta kizoba gisigaye. Kuvuga ukuri gusa ntibimaze, haba hasigaye kuko kuri uguharanira mpaka ugushitseko. Mwebwe nababwiye nti mufise amakaramu, mundabire gusa yuko mvuze ukuri canke mvuze ikinyoma. Ariko ni kwaba ari ukuri, iyo je mbona yuko azoba ari intsinzi, kuko Uburundi buzoba bugomba bwogorore. Nizera ko ata kintu na kimwe kibaho gishobora kuzibira canke gishobora guhagarika ukuri. Ukuri yo kumaze gushika habona
kuba kwashitse. Mwese nta utarose ubutumire, abato, abakuru, abakozi ba leta, abashomeri, abatari abakozi ba leta, eka mwese mwararonse ubutumire. Ubu rero niteze ico muvuga kuri kino cigwa. Iyo nabona ko muhengamye naho nzokwemera ndagishire mu zindi ndimi abandi bacumvirize bambere ivyabona. Ariko nibaza ko bazoca bavuga bati nukuri abarundi bashobora kuba bararozwe. Bashobora kuvuga bati abarundi wabaroze ntiyakaravye, ko twebwe tubona ibi bintu ari ibintu bisobanutse ari ukuri kuri ngaho. Igenda gute ko abarundi bokata ikorosi ry'ukubihakana? Bo ariko ndizeye yuko mutokononekara gushikiyo hose, ndazi neza yuko hakiriho abantu b'abashinga ntahe, ndazi yuko mu gwaruka harimwe abashinga ntahe, ndazi yuko mu bakuze harimwe abashinga ntahe, ndazi yuko no mu bana harimwe abashinga ntahe, na cane ngo ukuri ntikuvugwa n'ukuze, kuvugwa n'ukuzi. Abarundi nta kindi kintu gishobora kudutekerera hamwe atari ukuri. Ndizeye ntakekeranya ko niyo mwese mwashigikira kuno kuri azoba ari intambwe idasanzwe mu rugendo rw'abarundi twese, kuko nta kigwanisho na kimwe kibaho kinesha ukuri. Uwarafise ubwoba rero, uwaza yaratakaje ukwizera, uwaza yaratakaje ivyizigiro, uwaza yarihebuye, utarakibona inzira, uwaza yaranse Uburundi yibaza yuko Uburundi butazopfa bukize, uwaza yavuze ati ntaco bakigishoboka ko igihugu c'u Burundi gitera imbere nk'ibindi bihugu, reka ndamuha inkuru nziza mvuge nti humura cane, kuko nta kinanira Imana. Imana nayo nukuri, ukuri nako turakubonye. Hasigaye ko tukwemera, tukagushigikira canke tuguhakana. Wowe uri mu batahuye ukuri, wowe ugiye kugushigikira. Mwibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo hahiriwe abaharanira ukuri, kuko ari bazokwitwa abana b'Imana. Iyo abantu barinze bashira umutima hamwe n'inama mu kuri, igitangaza kiba kigomba gikoreke. Kireka gukoreka bataramenya ukuri canke bataragushigikira. Ukuri ni kigwanisho gikomeye. Ushobora kudashobora kubitahura canke ukabihakana, ariko ntibishobora guhinduka nuko nyene. Nuko rero bimeze. Ndarangije icigwa cabaye kirekire, kandi ndasubiye gusaba imbabazi kubona ntashoboye kugiheza ku mwanya twari twavuganye. Imana nibahezagire, reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ntimwibagire no kugira subscribe na j'aime na partage kugira ngo iki cigwa ishobore gushikira abantu benshi.